nitwa Ndayize Bijeza nkaba nisanzwe nikorera utwanje ku batabizi nkaba nkora akuki k'abakizwa n'amacocktail ari mu nitwa Bis Cocktail ngaha kuri abari Rafa urabona ko yashavuye ifo gukora nakaku akuka atarakabakira murashaka guforinga page yanje Bis Cocktail canke Facebook naho nyene ni Bis Cocktail. WhatsApp yanje ni 257 68 40 14 14 plus 256 79 65 85 00. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Muri B News yacu uno munsi turafise umutumire nkuko twabibabwiye canke twama tubabwira ko B News duha ikibanza canke duha ikaze wose aba yifuza kumenyekanisha ivyo akora. Uno munsi rero turafise umusore ngaha, umusore wo musonga, reka tumwakire tumuha ikaze. Ni sawa? Ndakomeye cyane. Mumeze neza? Yego cyane. Murashaka kugira ko mwidondora? Ku batanzi nitwa Ndayize Bijeza nkaba nisanzwe nikorera utwanje ku batabizi nkaba nkora akuki k'abakizwa n'amacocktail ari mu nitwa Bis Cocktail ngaha kuri bashe yanje. Ako kuki uyu atari umukizo niyo kanyu? Utari umukizo niyo sanze kureka. Utari umukizo ndakije. Abari Rafa urabona ko yashavuye ifo gukora nakaku akuka atarakabakizwa. Rafa madame we ni akidije. Twaronka mugakora gute musanzwe? Ni mélange amaje nkora banikoreye hama nkagenda varia selo n'ama couleur kurugenda bisa niki hama nkakora n'izindi zija mu pastèque n'ananasi kuvyeke abageni abandi atarabageni tukabashira mu birahuri. Yes, turiko turazibona ku masanamu kwanza zisa neza cyane ni ibintu bitamenyero ariko turashaka kumenya Jeza. Ni ibintu wize wabitanguye ryari hama ubikora gute hakora ivyamwa bingana gute? Merci beaucoup. Nabitanguye muri 2014 natanga gukora mu bintu by'ibirahuri ntivyari ibintu nyene donc ubona ko c'est esthétique quand même ko nari nkisanzwe nkikiri muri high school ntaraheza secondaire maze guheza secondaire muri 2017 rero cyo ndabishiramo ingufu ndavuga ati reka ngire aka innovation gatoya ndondera ukuntu ikintu ciza nokora akuki ka donc shobora n'abageni à la place y'imikuza nkarondera ibintu nkoresha niyo naciye ntarage strategie yo gukoresha nanasi n'amapastèque ku bageni niki nkuko mubibona hajya ku masanamu bige biri hajya bona hajya biri décorer ama fraise n'imyembe bibaye. Donc aya mapastèque aja mu kibanza c'umukuza c'umukuza kumva na majumba nakoze natega umva amaju sinshaka gucanja kuyavanka mu gakuza umva amaju tegeza kugira mu kintu nyene donc wakoze nyene kandi camwe nkaco nyene. Mubikora gute? Mubikorera muhira canke mufise aho mubikorera musanzwe mubikorera mu kazi ka misi yose? Pour plus de sécurité ndabikorera kenshi ku kibanza mba ngiye gukora urubanza kubera ko abantu benshi umva bashaka kumva ko babikora ubibona umva utaje kubikora muhira watayibona kenshi ndabizana nkabikorera kuri terrain urubanza ruza kubera ko umva akuki k'abakizwa bija mu manzi cyane zo gukwa mu Burundi mu bantu bakijijwe badasanzwe bafata inzoga. Nivyo vyamwa vyigaragaza cyane donc muri ako kuki kawe? Ivyigaragaza cyane n'amabungo na pastèque ego cyane n'inanasi n'amafraise gake rimwe rimwe. Ni ibintu wize canke wakuze ubikunda gusa? Bon jewe sanzwe ndi muri domaine y'ibintu byo guteka niki muga ivyo vy'ama cocktail n'umuntu yabinyigishije n'umutipe yagiye hanze niwe yafashije donc arabona ko ndabikunze ko abikora mu Rwanda ndi intéressé ko ndamufasha cyangwa ati je ngira ngende nta kuntu ibintu bigusigira ukazoza urabikora kandi ukabikora hama ugerageza ugende urazana bishasha kugira ngo ivyo bintu bibona ngaha mu misi imbere azobone ukundi bushasha donc acarangisha rero mva nto nacengira Imana ndaronka uwa marché imeze gute? Abantu barakuronka cyane mu manza bishitse bakagutumira nka batatu umunsi umwe urafise abandi mukorana? Ego aho dukorana barahari ndafise batatu dukorana umva iyo birakabaye byinshi tumva tugegereza tukigabura muga kenshi abakiriya benshi bavuga ati niwe dukeneye ku kibanza kugira uze wikora apana kuturinkira abakozi mu gihe bimeze nk'ivyo rero birakameze nk'uko ndagenda nkakora mpejeje gukora gacasigaho
umu staff dukorana uwo dukorana gasigara bicunze hamwe nkaca nja gukora ikindi mvanye byose ndavyikorera byose ko bitatu usanga ndafata amasanya kugira ngo sincereze imanza z'abandi yego umuntu ariko aradukurikira avuga ati mbega atari mu rubanza gusa ni hehe akakukiyo gasanga akakanywa akakagura akagatani wiwe atari mu rubanza gusa urafise aho ukorera bimeze gute aho gacururizwa bon je nkorera kenshi mba ndi muri village market no mba ndikunda gukora ENZ no mfise aho mba nicaye muga abantu benshi bambaza ati ndashaka kubinkora atari mu rubanza niki urambwira nkagusanga iwa nkabigukorera aho uri apana ko ndabizi nabigize kenshi nkunda kuvyikorera ku kibanza mba ngiye gukorera ivyo ukora turashaka kumenya ibiciro none hari umuntu guhamagara ngo mukorere litiro rimwe gusa ucumucira gute hariho carte de visite yanje urampamagara ukambwira nombre y'abantu mfite ufise ingene bangana n'ibirahuri ukeneye ko ndagutegurira amatwo tuvugana tarifu bivanye kugira umuntu agire ide ntava avuga ngo urazimvye bimeze gute ingene bangana abakiriya banje Rafa rafise anniversaire vuba ndafise carte de visite yanje na telefone yawe uvuga ku ego WhatsApp yanje ni +257 68 40 14 14 hari n'indi mfise mu Uganda +256 169 85 00 murashaka gusubiramo +256 79 165 85 00 na 68 40 14 14 Egome nuragira icyumviro cyo kuvuga tuti sinzora nkora gusa sur terrain ndashobora kubikora nkabibika abantu bakaza kubitora batarinze kubikora kuri uwo mwanya nyine nibaza ko iyo vision ofise imisiri imbere yo kugerageza nkakora kugurura ahantu nza ndabikorera amanda bidandaza vyifuza akabironka muri ico gihe nyine bishaka mu mwanya nyine canke abashaka kumfollowing bashaka gufollowinga IG yanje Bis Cocktail canke konti yanje kuri Facebook no nyine Bis Cocktail Bis Cocktail ama muri uwo mwuga rero usanzwe ukora ikibazo wama uhura naco ni cyane cyane ko watubwiye kimwe yuko bashaka kukubona wowe sur place ibindi kumbure wamuhura navyo ibi ikibazo nkunda guhura naco ni kenshi abantu barakunda kwitirira izina ryanje kwamva kenshi n'abandi mu Burundi bagiye rimwe bavuga ati urumva ko amatogosho kumeshi batanzanze kuzina rya matogosho ati matogosho ne mu Burundi bakacagenda bavuga ati turakorana amatogosho usanga agiye kuri taha baravyisha umva kandi biga ku feedback yanjye ati wowe hari abantu bafite kumukorana ni kibadukora ibintu bidasa neza ni kandi n'abankonkeransa ni benshi abo kwabikopya bisubiramo kandi bakagerageza gusomuza design zanje kunda bikora nyine ugasanga bikora limita umva kenshi nje bibazo kunda navyo apa yivyo naho ego kumbure mu gusozera subira wibutse ku muntu afatiye ikiganiro atevye wibutse icariko kugenza hano mu kiganiro B-News nagenda bitse yuko ni Bis Cocktail ni kwanzi benshi ni matogosho nkaba nkora kuki kabakizwa nkaba ndakora muri village ENZ no mbandi kenshi murashaka gufollowinga page yanje Bis Cocktail canke Facebook naho nyene ni Bis Cocktail WhatsApp yanje ni 257 68 40 14 14 +256 79 65 85 00 murakoze cyane reka kumbure nyuma y'ikiganiro rafangira ducaye kugira yego cyane murakoze cyane reka tumuherekeze tubasigira ko nakaririmbo amace tugaruka tubandanye na B-News yacu BTV Burundi presents